Suzuma neza amakuru atangwa na intelligence artificielle kuko irashobora kwihenda. Uno munsi kw'isi hari ubwoba bw'uko bitebe bitebuke hazogira igihe umuntu agasubirirwa n'imashini intelligence artificielle. Mbere hariho n'abarenze urugero bakagera aho bemeza ko hazogira igihe intelligence artificielle ikikukira ikiganzura amakomande y'umuntu gushikaho iganza umuntu igakoroniza isi n'ibiyiriko byose. None ico gihe kizogera ryari aho isi izobiyobowe n'amamashini intelligence artificielle? Mbega ukuntu kuri canke n'ibihuha ukuri n'ukuhe? Kugira twemeze ivyo canke tubihakane, mudukundire tubanza dutembere mu bihe mu myaka imiliyoni 7 umuntu agishika ku isi. Mu gihe isi tubaye ko ubwayo imaze imyaka yababa miliyaridi 4.54, umuntu we ndavuga igisekuruza canke igishitsi camuka ku muntu harahize imyaka yababa miliyoni 7 ageze ku isi. Ni mu gihe umuntu wuno munsi l'espèce d'homme moderne yaje ku isi inyuma y'ibindi biremwa muntu vyamutangiye imbere babaye ku isi, ariko bose baza kuzimangana kuko umuntu tuzi twese akomoka ku gisekuruza ca Homo sapiens. Iki nico gisekuruza conyene c'abantu cashoboye kuguma ku isi no kugwira gushika n'uno munsi, kuko imiliyaridi zirenga gato 8 ndavuga igitigiri c'abantu bose bari ku isi gushika no munsi bose bakomoka ku gisekuruza ca Homo sapiens. Ubwoko bw'abantu bumaze imyaka yababa 300,000 buri ku isi. Tuvyemeranye ko umuntu kumwe nabiwe atorohewe kuba kuri ino si, aho kwirigwa akaramuka amahoro atariwe n'inyamaswa canke ngo nyamugigima emusiturire ko umusozi. Aho simvuze gusoma nturi, gutwagwa n'inkukura, gutegwa n'igikonyozi, kuko atamuriro wari uhari nako wari uriho, ariko umuntu ntiyari bwamenye ingene awucana. Uyu muntu ntiyari bwamenye ko ushobora kwimba mu isi ugahingura ivu rikaba amatafari, hama ukubaka ubwugamo aho ukika umusaya mu mutekano inzu, kuko we yaba mwisenga gibuye nk'intare n'ifyisi. Imbere yo kumenya gusongora amabuye, mu nyuma avumbura gucana umuriro, uwahora ahigwa aca ahinduka umuhigi, yica ibikoko akabibaga akotsa inyama akazirya zihiye. Gutyo umuntu aca bayitandukanije n'izindi nyamaswa zijya inyama mbisi gushika uno munsi. Umuntu harageze igihe atahura ko uruhigi no gusoroma ivyamwa bitazoshobora kumubeshaho igihe kirekire. Niko kwigira inama aratera imbere mu buhinga kugezaho amenya uburyo bwo kumeza ibitegwa maze agasoroma vyinshi. Ubwo buhinga yabwise uburimyi. Gushika uno munsi uburimyi nibwo bwubakiye ko iterambere rya muntu hirya no hino ku isi, no mu Burundi harimo. None vyavuye bigenda gute kugira ikiremwa muntu gishobore gutera intambwe gushikaho kiganza isi n'ibiriko byose, gushikaho umuntu aganza ibikoko, aganza n'ibindi binyabuzima yasanze kuri ino si, ku buryo isi ayihindura ikamera nk'uko tuyibona no munsi, agahangana n'ihindagurika ry'ibihe n'imiterere y'isi. Urugamba rwananiye intare, inzovu, inzoka, imvubu n'ibindi binyabuzima biri ku isi. Umuntu we arateza imbere ubuzima ku isi mu kuva mu gukoresha ubwenge bw'ibanze n'ubushobozi ndemanwa gushika mu gukoresha ubwenge mvaruganda bushingiye ku kurema imashini imufasha gushitsa aho ubushobozi ndemanwa bw'iyo butare gushobora gushika. Aha ndavuga nko kurema uburyo bwo kwiyunguruza vyoroshe ugashika kure mu mwanya muto kandi utarushe, uburyo bwo guhingura umwimbu, ubuhinga bwo kurema inkoho n'ibindi bigwanisho bicira umuriro bikarasa kure bigatikiza ibinyabuzima vyinshi mu mwanya muto, n'ubuhinga bwa none bugezweho uno munsi bwo gutuma tumanako amakuru, ndavuga internet, iradiyo, televiziyo, ordinateur na telefone. Aho simvuze ubwenge mpingurano intelligence artificielle, ari nabwo tuza guhagarara ko cane uno munsi. Ubuhinga gushika uno munsi busa n'uburiko burishura ku bibazo umuntu yari yaraburiye inyishu mu gushobora ivyo ubwonko bwa muntu bwari bwarananiwe kwishoboza. eka ndetse no gushobora gusubirira umuntu mu mirimo imwe itandukanye.
mbega tuvuge ko ikiremwa muntu tubona no munsi hazogera igihe kikazimangana kigasubirirwa n'amamashini, amarobo, intelligence artificielle. Vy'ukuri ibi bizoshika aho amarobo, amamashini ya intelligence artificielle azoshobora kwiganzura umuntu, akikukira ku buryo aganza isi, umuntu n'ibiri ku isi byose. Ivyo bizoshika ryari? Bigenze gute? Kubera iki? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rosage Hatangimana, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, yongera upartage video uyisangiza abandi. Wibuke kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire kuko ari nkenegwa. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ngo ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa, ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House, ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville. Ntihagoye kugenda wurutsa amabisi, uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House, etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama reunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomere niyi mubona iri kiraca munsi. Ubundi intelligence artificielle ni ubwenge mvaruganda bwaremeye gutanga amakuru no kwishura ku bibazo ikiremwa muntu cari caraburiye inyishu. Bene kurema intelligence artificielle bayubakamwo ubushobozi bwo gusesangura urusukirane rw'amamiliyaridi y'amakuru atangwa mu mwanya muto kandi ikishura ku bibazo umuntu atari gushobora kwishura ubwo nyene. Kugezaho hari nabibaza ko intelligence artificielle itanga inyishu zizewe kandi ko intelligence artificielle izi vyose. Aha ukuri nuko itanga inyishu baba barayiteyemwo, itanga inyishu ibisanzwe ifise inyishu baba barayubakiyemwo izoza iratanga zijanye n'ikibazo ubu yibajije. Ni ukuvuga ko mu gihe ku kibazo runaka bayishizemwo ko izokwishura oya canke ikishura iti ntavyo nzi, yishura oya nyene nubwo inyishu y'ukuri yoba ari ego. Aho ubwenge mpingurano intelligence artificielle butandukanira n'ubwenge ndemanwa bwa muntu, nuko intelligence artificielle ishinzwe gutreta urusukirane rw'amakuru ikabikora mu mwanya muto mu buryo buri automatique kandi bwisubiriza, kuko atari umuntu ngo yiyumvire abeshe arenze urugero. Intelligence artificielle yo itanga inyishu yatewemwo, bisigure ko itewemwo inyishu z'ibinyoma nayo yishura ibinyoma, mu gihe ubwenge bwa muntu bwo bugizwe no kwiyumvira, kuzirikana no kwirimbura, ubushobozi bwo koroherwa kwiga no kumenya ibintu bishasha, gutahura, kugira ibigumbagumba n'ibishobisho, kubabara abandi no kubagirira impuhwe, kwiremera ibintu bishasha no guhindukiza ibigirankana, imero n'intumbero y'ibintu ukwari ukuri. Umuntu arashoboye kuguhindura kikaba ikinyoma, ahari urukundo hakaba ugwanko, n'ubundi bube gito bukogwa n'ubwonko bwa muntu. Abasesanguzi benshi barahuriza ku kwemeza ko hariho byinshi ubwenge bwa muntu busumvya ubwenge mpingurano intelligence artificielle, yaba ChatGPT, Gemini, Grok canke OpenAI n'izindi. Ubwa mbere ubwenge bwa muntu burasumvya intelligence artificielle
kugira amarangamutima no kwiyumvira emotion et conscience. Abahinga bemeza ko mu byo umuntu asumvye intelligence artificielle harimo kugira ubwenge bushingiye ku marangamutima, kuzirikana, kwiyumvira no kwirimbura, ibituma umuntu atahura uko abayeho mu kibano, iyo abuze ivyo akeneye akamenya uko akwiye kubana n'abandi, bigatuma umuntu yoroherwa gusubiza hamwe n'abagenzi we iyo batase, akamenya kwitwararika abandi no kubayobora. Ubwa kabiri ni kurema ibintu bishasha no kuryohora, creativité et innovation. Intelligence artificielle itanga inyishu ibanje gukusanya amadone bayiteyemwo, ikagenera amasanamu n'inkuru ibanje gukusanya amakuru yose, maze ikabona kuguha ico wayisavye, mu gihe umuntu we arema ikintu a partir de rien, akagihera ku ntango kuri zero, agakusanya ivyiyumviro gushika aronse umusaruro yipfuza. Ubwa gatatu, ubwenge bwa muntu burasumba intelligence artificielle, kumenya kwiadapta, kujana n'ibihe no gutahura ubuzima abayemwo, capacité d'adaptation et bon sens. Umuntu arazi kwiadapta, agatahura ibimushikiye ubwo nyene, akavyakira, akabirengera, akabibamwo, mu gihe imashini yo ubwo nyene ica ikora ibitari vyo. Kuko imashini ubwayo canke intelligence artificielle iyo uyihaye amakuru canke uyisavye ikintu batigeze bayiha, iyo uyisavye amakuru itigeze itegwamwo, ubwa mbere ishobora kutakwishura, no kuvuga ibihagaze, canke ikakwishura ibinyoma ibitari vyo, bitewe nuko atamakuru yari ifise ajanye n'ivyo bayihaye. Mu byo bayiprogramyemwo ivyo biba bibaye nta biba birimwo. Niyo mpamvu ubajije ikibazo intelligence artificielle kijanye n'ibihejeje kuba ubwo nyene, amahirwe menshi iguha inyishu zitarizo, kuko bene kuyikora ntibaba barashyizemwo amadone ajanye n'ivyo bihejeje kuba, barinda gufata umwanya wo gushiramwo ayo madone, ayo makuru y'ibihejeje kuba. Ni ukuvuga nawe nimba uba wizeye amakuru atangwa n'iyo intelligence artificielle, bigusaba kubanza kurindira kugira ngo bene kuyikoresha babanze bayishiremwo ayo makuru, hama iheze nawe yaguhe. Ubwa kane, ubwonko bwa muntu burasumba intelligence artificielle ufatiye ku mico n'imigenzo n'amabwirizwa agenga umuntu mu kibano abayemo, raisonnement moral, culture et éthique. Akenshi ingingo umuntu afata ziba zishingiye ku butandukane bw'imico, imigenzo, ivyo intelligence artificielle idashobora gutahura no kwakira, kuko yo ari mashini ikora ivyo bayiteyemo gusa. Reka duhere ku vyiza canke akamaro ka intelligence artificielle, ubwenge mpingurano. Mu yandi majambo, tugira turabe ingene woshobora gukoresha neza intelligence artificielle ikakugirira akamaro, ikagusahiriza, igasahiriza ubwonko bwa muntu. Ubwa mbere, intelligence artificielle irashobora gufasha umuntu mu kumushoboza ivyo atari kwishoboza mu mwanya muto, bitewe naho ubushobozi bwa muntu bugarukira, kuko umuntu we araruha agacika intege, kandi n'urugero rw'iyo rwo guharura rukaba ruto ugereranije n'imashini. Ubwa kabiri, imashini intelligence artificielle irafise ubushobozi bwo gufasha umuntu gusesangura urusukirane rw'amamiliyaridi y'amakuru mu mwanya muto, mu kanya isasi, ikarema amashusho n'ibicapu ijisho rya muntu ritaragushobora kubona. Nk'akarorero, intelligence artificielle irakoreshwa kwa muganga kugira bashobore kwihweza ibihimba by'indani mu mubiri w'umuntu. Aha ndavuga ecography, radiography, imagerie médicale n'ubundi buhinga bwa none bukoreshwa uno munsi kwa muganga. Ubwa gatatu, intelligence artificielle irahurumbirwa bitewe nuko atari umuntu ngo igire stress, isinzire, inebwe, iruhe ngo ije mu karuhuko canke mu bindi, ikaguma ikora vya bindi kuri wa muvuduko nyene, ikaguma isesangura urusukirane rw'amamiliyaridi y'amakuru amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 ku ndwi, kandi ntihagarike canke ngo iruhe. Ubwa kane, intelligence artificielle iyo bayiprogramye neza irafasha umuntu mu kugabanya urugero rwo gukora amakosa umuntu akora bitewe no kuruha, kwibagira
canke gusamara, bigatuma mu gihe intelligence artificielle ikoreshejwe neza ishobora gutanga inyishu zizewe kandi z'ukuri mu mwanya muto. Ubwa gatanu, intelligence artificielle irashobora gukora ivyananiwe umuntu. Nk'akarorero, uno munsi hariho amarobo, amamashini ashobora gukora ivyo umuntu atokwishoboza. Nimba hari abakivyibuka mu gihe ca coronavirus, aho isi yari mu kaga kikiza ruhonyanganda ca coronavirus, aho amakungu, ibihugu n'amareta vyategeka abantu kwiyugarana bakaguma mu nzu. Mu bihugu byinshi maze gutera imbere barakoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle, amarobo akaba ariyo yarasigaye akora ibikorwa bimwe bimwe mu mahinguriro, eka ndetse no gushikana ibikoresho, imfungurwa n'ibindi umuntu yarakeneye, kuko amarobo yo atashobora kwandura coronavirus. Amarobo kandi gushika no munsi arakoreshwa mu bihugu bimaze gutera imbere mu buhinga bwa gisirikare, nko gutegura amamine, kandi ubuhinga bwa intelligence artificielle bukanakoreshwa nk'iyo abantu bashaka kumenya ibiri munsi mu nyanja kure cane, aho umuntu atoshobora gushika, ico bita exploration sous-marine, canke iyo bakeneye gufata amasanamu ahantu umuntu atoshobora gushika bitewe nuko nk'akarorero ari nko mw'ishamba rikuze, ishamba ririmo ibikoko bikaze, ibikoko vyica, akenshi batuma ubuhinga bwa intelligence artificielle bakarema amarobo ashobora kuja gufata amakuru aho hantu. Uno munsi intelligence artificielle irakoreshwa no kuja kubona ibiba biriko bibera canke ibiri ku yindi mibumbe. Ubwo buhinga rero bwashobora gufata amasanamu umuntu aba akeneye, amasanamu abantu baba bakeneye, amakuru abantu baba bashaka kumenya, bakayaronka kandi umuntu adashitseyo, kandi akaronka mu mwanya muto. Izo ni zimwe mu ngaruka nziza canke akamaro ka intelligence artificielle, ico intelligence artificielle yoshobora gufasha ikiremwa muntu. Ariko n'ubundi ntago bitubuza kubona canke kugaruka ku ngaruka mbi canke ibibi vya intelligence artificielle akenshi mu gihe ikoreshejwe nabi. Ubwa mbere, nubwo intelligence artificielle itreta amadone menshi mu mwanya muto, ubwayo ntitahura ivyo iba iriko irakora. Umuntu nimba ari kariba nk'akarorero, umuntu nimba ari karateka, umuntu nimba ari karigisha, naje ubwanje ndiko ndavuga amakuru, ndazi ivyo ndiko ndavuga, ivyo mba ndiko ndakora ndabizi kuko ndi umuntu. Twabonye yuko ubwonko bwa muntu buriyumvira bukanitahura, ariko intelligence artificielle yo amakuru uyisavye irayaguha, mugabo ntibizi ivyo iriko irakora, kuko niyo mpamvu bavuga ati ni robo nyene, abari robo ko si ibiriko irabikora, ibiriko isuka amadone bayishizemwo, barayiprograme ati we umuntu azobaza kino kintu uduca wishura iki, umuntu azobaza iki uzokwishura iki. Nico gituma yoyo ntibiriko iriyumvira ivyo ibiriko irakora. Ubwayo intelligence artificielle ntizi ivyo igamije, ntiba izi ejo hayo uko hameze. Ubwayo ntizi ejo hayo uko hameze, kuko si umuntu niwe ategura ati ejo nzogira ibi, ejo nzokora ibi, ejo nzogenda aha. Mugabo intelligence artificielle kubera ko atari umuntu, ubwo bubasha, ubwo bushobozi ntabwo ifise. Ivyo rero birashobora gutuma mu gihe umuntu yahurumbiye inyishu zitangwa na intelligence artificielle ashobora kwisanga yaramaze kuyoba, yaramaze guhuba, yaramaze kujana nyabahuru. Ubwa kabiri, intelligence artificielle isesanga urusukirane rw'amakuru baba barayiteyemwo. Ibi twabibonye, nimba bayiteyemwo amakuru arimwo ibinyoma, canke amakuru arimo gucanishamwe abantu, canke amakuru arimwo ndabivuga gute prejije, aho usanga abantu bavuga ngo abantu baba ngaha ngo nababeshi, ngo abantu baba ngaha ngo bakunda ibi, ugasanga ni ibintu by'amastereotype n'amaprejije, nta étude scientifique nimwe yakozwe kugira ngo bemeze ico kintu. Nimba rero iyo intelligence artificielle baba bayishizemwo nk'amakuru ameze uko, no kuvuga ko yoyo iyo uyisavye amakuru ajanye n'ivyo iguha ya makuru nyene. Ugaca usanga rero biroroshe yuko amakuru y'ibinyoma, amakuru y'ibihuha, amakuru atizewe, amakuru urukurukuru, amakuru atariyo, ugasanga aramamaye arasakaye ku isi nk'uko wogirana ukuri kandi ari ibinyoma. Niyo mpamvu akenshi nk'abantu bakoresha iyi intelligence artificielle, munsi iyo isavye amakuru munsi barakwereka ko barakubwira uti suzuma neza amakuru atangwa na intelligence artificielle kuko irashobora kwihenda. Ivyo babigira kugira ngo bakwereke ko amakuru iguhaye yose
utashobora kuyizera nk'ukuri ijana ku ijana kuko irashobora kwihenda, kandi iyo yihenze ukabikurikiza ntabwo uzovuga ngo nabihawe na intelligence artificielle kuko si umuntu, ahubwo wewe wafashe ya makuru nk'ukuri, wewe wafashe ya masanamu nk'ukuri, niwe bazofata ati wowe amasanamu wayakuye canke waye makuru wayakuye nico. Niyo mpamvu rero abakoresha intelligence artificielle bategeza kuba amagabo, bategeza kuba amagabo, ntibajane nyabahururu, ntibambe bibaza ko amakuru atangwa na intelligence artificielle ari ukuri. Ubwa gatatu ni dependance énergétique et financière. Abahinga berekana ko ubwonko bwa muntu bukoresha umuyaga nkuba ungana na V-watt, ni ukuvuga watt 200. Ni umuyaga nkuba watsa agatara gatoyi, akampure gatoyi. Ariko ku rundi ruhande inganda zihingura canke inganda zikoresha izi intelligence artificielle ubwazo zikoresha ubushobozi bw'umuyaga nkuba bupimwa mu megawatt, bagakoresha n'akayabo k'amafaranga nk'imitahe yo kugira ngo iyi intelligence artificielle ishobore kuinfluencer isi, ishobore kuganza isi, ishobore novuga kuba yo satisfaiza kwishura ku bibazo byose umuntu abakeneye. Ibi bica bituma intelligence artificielle igira ububasha bukomeye, ububasha buhambaye ugereranije n'urugero rw'ubwonko bwa muntu, kuko iyo ishobora gukora mu mwanya munini itarushe kandi rikirishura ku bibazo umuntu yari yananiwe kwishura uwo mwanya. Ibi bitujana ku ngingo ya 4 aho abahinga bemeza ko bitebuke hazogera igihe intelligence artificielle igasubirira umuntu mu mirimo itandukanye. Ubu mbere hariho n'ibihugu bimwe byamaze kuba aho mu nganda canke mu mirimo imwe usanga imirimo myinshi canke ibikorwa byinshi bisigaye bikorwa n'amamashini n'amarobo ya intelligence artificielle, kandi abahinga bagatega ubwoba ko hazogera igihe abantu uko bazogenda bahurumbira intelligence artificielle bazokwisanga batagishoboye kwiyumvira nk'uko vyahora. Abasesanguzi babona ko ikoreshwa ku bwinshi rya intelligence artificielle rishobora kwaka ubuzi amamiliyoni menshi y'abantu bahora bakora ubuzi bwasaba ubwenge n'ubushishozi, bikiyongera ku kuba uko abantu bakomeza guhurumbira intelligence artificielle niko ubushobozi bw'ubwonko bwa muntu bugenda bugabanuka, haba nko kubika amakuru no kwibuka, gutegura no kwandika inkuru, kwiyumvira, kunegura no gutorera umuti ibibazo bihanze ubuzima ku isi. Kuko ngo hazoshobora kugera igihe aho umuntu acika ikijuju, ikinebwe, ku buryo mu bwonko iwe asigara ata makuru afise, ico akeneye cose, ico ashaka kumenya cose akarinda kugisaba no kukibaza intelligence artificielle. Mbega none gushika twoshobora kwemeza ko intelligence artificielle, imashini canke amarobo azoshobora gusubirira ubwonko bwa muntu, azoshobora gusubirira ikiremwa muntu, azoshobora kuganza isi, akiganzura, akikukira, maze agashobora kuganza no gukoroniza ikiremwa muntu n'ibiri ku isi byose? Mbega ivyo bizoshoboka gute? Bizoba ryari? Kubera iki? Inyishu iramvuye ku ico kibazo tuzoyirabira hamwe mu kiganiro cyo hanyuma. Mwari kumwe na Johatangimana Patrick Rosage, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kura subscribe kutara Ikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi. Wibuke kudusangiza ivyumviro vya muri commentaire kuko ari nkenegwa na Gahwana. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa, ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese,
ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenement abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama réunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi